Bavukanye dusangiye hamwe gusomera Bibiliya, turongeye kubaramutsa. Mu ndwi iheze twaratanguye urugendo rwo gusomera hamwe ibirabana n'umuhanuzi Ozeya, turababwiye yabereyeho ingene igitabo ciwe cubatse. Muri ino ndwi nyene turabandanya kuvuga ivy'uwo muhanuzi kugira ngo turabe ubutumwa dukura muri ico gitabo c'umuhanuzi Ozeya hamwe n'ico twokwigiramwo. Ubutumwa bwa mbere, inyigisho ya mbere, nuko mu gitabo c'umuhanuzi Ozeya batwereka ukuntu igihano c'Imana bijana nuko iyo Mana nyene yongera ikizeza abantu ko bazohinduka, ikabizeza kuzobaha imisi myiza. Igihano rero gifatiye ku bicumuro Israeli iba yakoze, igihugu c'Imana kiba cakoze, kandi ico gihano nyene kiba kijanye n'ivyo amategeko yari yaravuze, kubera ko turaza kwivuga mu kanya. Mu gitabo cyo gusubiramwo amategeko rero batwereka ko Imana mu kugira isezerano n'igihugu c'Imana yababwiye ati ndabatoye, ariko mutakurikije ano masezerano yanje muzoja mu buja kandi muzohanwa. Nico gituma rero ca tubona ko nk'isambuka rya Samariya mu mwaka w'amajana 722 ari rya jambo nyene Imana yari yaravuze iciye kuri Musa, igaca no ku bandi bamusubiriye kugira ngo berekane yuko Imana irakona igihugu cayo, ariko ico gihugu kidakwirikiye isezerano cagiriranye n'iyo Mana kigaheza kikaronka igihano. Ariko naho Imana ihana ico gihugu cayo, yifitiye umwizero, ifitiye kazoza, ku buryo rero ivuga ati igihano si ryo jambo rya nyuma, ahubwo ijambo rya nyuma narifatiye ku rukundo Imana yakunze ico gihugu mu kugira isezerano hamwe naco. Inyigisho ya kabiri naho nyene rero ifatiye ku isezerano. Ijambo isezerano, ubunywanyi, riguma rigaruka mu bitabo vyinshi, ariko igitabo c'umuhanuzi Ozeya ku buryo busumbirije hoho turabona ukuntu Imana igereranywa n'umugeni, Imana igereranywa n'umukwe afise umugeni ari wo Yeruzalemu, igihugu c'Imana cose ca Isirayeli. Nico gituma rero rino jambo kwabirana badatinya kurikoresha bagereranya urukundo Imana ifitiye igihugu cayo, ariko kandi banasaba yuko ico gihugu naco cikubita agashi ngo kirabe ibisabwa gukura ukuntu rugirwa na babiri. Nuko rero ubunywanyi, ubucuti, urukundo rwimbitse, ico gitabo c'umuhanuzi Ozeya kirabitubwira, kandi tugisomye twitonze turabona yuko harimwo ingingo zikuru zibiri bashimikira ko mu kudusigurira ibijanye n'ubwo bunywanyi. Ingingo ya mbere nuko Imana ya Isirayeli ari umwe mu bagize iyo sezerano. Isezerano igirwa na babiri, isezerano igirwa na babiri, hakaba uwitwa ko ari mukuru, hakaba n'uwundi yitwa ko ari mutonyi, ariko bose bagahurira ku kintu kibahuza. Isezerano rero riri hagati y'Imana ya Isirayeli n'ico gihugu, yerekana ko Imana ariyo mukuru w'Isirayeli, hanyuma Isirayeli nayo ikiyemeza kuba umusuku w'iyo Mana, kugira ngo Isirayeli imaze kuba umufasha canke uwagira kabiri atuma iyo sezerano ikunda, yongere anarimbure ivyo asabwa, kubera ko uwo mukuru ari we Mana hano aba afise ibisabwa kugira ngo urwo rukundo rwabo rubandanye. Nico gituma rero Imana iciye ku muhanuzi wayo Ozeya idahengeshanya gusaba abantu, igihugu c'Imana ca Isirayeli, kugira ngo bamwizere ko mwemeye ko tugira amasezerano, ko mwemeye ko ndabakingira, nimunyizere ndi Imana yanyu, ntimumbangikanye ngo muje kuronderera ahandi. Nico gituma kandi buri gihe mu gitabo c'umuhanuzi Ozeya baguma bamirira kure ayandi masezerano yoba hagati y'igihugu n'ikindi, nk'uko Isirayeli kenshi yageragezwa no kuja gusaba uwo mu Misiri canke muri Asiriya kugira ngo bizere yuko bazoza kubakingira nibategwa. Imana iciye ku muhanuzi wayo Ozeya avuga ati abo bantu canke ivyo bihugu canke ubwo bwami ntibasumba ngo ko jewe nije mwahisemwo ngo ndababere umwami ndabakingire. Isirayeli rero ihamagariwe kwizera Imana gusa, hamwe n'ibijanye no kugwana, n'igihe baba bagiye kugwana n'ubundi bwami baba bizeye ko Imana itabahaye gutsinda batotsinda, gutyo uwo mwami wabo Imana y'Isirayeli
ikaba ariyo yiyemeje gukingira ico gihugu n'abakibayemwo kubera urukundo bafitiye kugira naho igirerana nabo isezerano kandi isezerano ritazokwigera rihera. Nico gituma ingingo ya kabiri yo kumbaho iryo sezerano kenshi Isirayeli ubwayo ntiyarigendeye, mu kutarigendera yarabirenze, ariko kandi yongereje no mu zindi nyifato zifatanye no kurenganya abandi, kudakurikira amabwirizwa y'Imana. Iyo ngingo ya kabiri rero ishimikira ku kwereka Isirayeli aho yaguye kugira ngo Imana ibwire iti wewe twagize amasezerano yuko dusangiye ubucuti n'ubunywanyi kugira ngo unavyigishe n'ibindi bihugu. Ko rero wewe utashoboye kubigendera ngo ubere umuco abandi, nta kabuza uzoronka igihano kingana nuko wakoze ibintu bitari vyiza. Nico gituma Imana mu kugira isezerano n'igihugu cayo iyisaba yuko ubutungane bukwira muri ico gihugu, kuko abakirongoye baba abasaserdoti, abacamanza n'abandi bategerezwa ko bo bambere bamenye ugushaka kw'Imana kugira ngo batunganirize bose. Kwa gutunganiriza bose kwerekane yuko igihugu c'Imana camenye Imana y'ukuri kandi ko Imana y'uko ishaka abantu bose batunganirwa. Nico gituma ari hano mu gitabo c'umuhanuzi Ozeya dusanga ukuntu Imana yagiriza igihugu cayo, turabisanga mu kigabane ca 4 ati wewe Isirayeli ndakwagirije kuko mwanumvise ijambo ry'Imana muraryirengagiza, hama mwihitiramwo ibindi bimana, mwarumvise ijambo ry'Imana ntimwarushira mu ngiro, hanyuma murasesa amaraso, hari ububeshi, muriba, murarenga ibigo, murasambure, eka amakosa menshi yose yabaye mu gihugu c'Imana. Ati ivyo vyabaye kubera ko mwarenze amasezerano twari twasezeranye. Nuko rero ayo majambo abiri, izo ngingo zibiri, yuko Imana yibutse igihugu c'Imana yuko bagize umwe, basangiye bagize ubunywanyi, ariko kandi yuko ico gihugu c'Imana nyene gisabwe kugira uruhara rwacu kugira ngo ntiyizere ibindi bimana, ariko cane cane mu gushira mu ngiro ivyo Imana yisaba kandi bishimikiye no mu gushikana hose ubutungane kugira ngo abantu bose batunganirwe. Nico gituma kandi ubutumwa bwa gatatu dukura mu kino gitabo c'umuhanuzi Ozeya bufatiye ukuntu Ozeya adashimishwa n'ukuntu abatwara idini tuvyite gutyo rya Isirayeli barihinduye mu gusenga ibindi bimana, bakaguma basenga Imana ya Isirayeli ku munwa, ariko ku ruhande bayibangikanya n'ibindi bimana, kubera ko bari bazi yuko bakeneye imvura kugira ngo bashobore gutera no kwimbura, kubera ko baba no mu gihugu imvura igwa gake, hakaba hari ikimana citwa ko gijeje kuzana imvura, ariko cari ikimana ni ikimana Bahari, kikaba nico catuma ngo abantu bimbura vyinshi. Bamwe mu banyisirayeli bari bagira Imana yabacunguye, bakibagira Imana yagiranye nabo isezerano, bagakurikira ico kimana, mbere bakaguma basenga Imana ya Isirayeli, ariko bayibangikanya bongera bavuga ati wowe Mana Bahari noduhe imvura, noduhe ivyimburwa. Umuhanuzi Ozeya rero avuga ati abo bantu bose bambangikanya canke biyumvira yuko Imana Bahari ariyo ibaha ubuzima, ibaha ibibatunga, abantu bose bazosubira bapfe, basubire mu Misiri, kubera ko bwa buja bavuyemo bw'icumuro n'ubundi batashimye yuko Imana iba ariyo ibarongora. Ozeya rero atubwira ati kirazira kubangikanya Imana, mwahisemo gukorera Imana y'ukuri ya Isirayeli, niba ariyo mukorera ivyo ibasaba mubishire mu ngiro, hama mushire ku ruhande ivyo vyose vyobakwega kwegera kwiyumvira yuko n'izindi mana zibaho kandi mukaziheza n'amashikano. Nico gituma hano umuhanuzi Ozeya aca ashimikira cane cane no ku nyigisho dusanga ku muhanuzi Eliya nawe yigishije, aho yabwira igihugu c'Imana ati mwebwe mutamba zose, muvomerera zose nkuko mwibaza ngo ntimuzuru zokwama kare, kandi muzi Imana yabakuye mu Misiri, muzi Imana yabakoreye ivyiza bitangaje, ariko mukayibagira. Nico gituma rero umuhanuzi Ozeya aguma abwira abantu kugarukira Imana, kugira ngo muri ukugarukira Imana bamenye n'umwanya baha, ikibanza baha Imana y'ukuri ariyo Mana ya Isirayeli. Mu ndwiza tuzobandanya kandi n'iyindi nyigisho dukura muri kino gitabo c'umuhanuzi Ozeya ku bijanye n'ukuntu abona ingene ubunywanyi, isezerano Imana yagiriye n'igihugu c'Imana, ico gihugu nyene gishobora kuyigendera. Mubandanye musoma muryoherwa ibitabo vy'abahanuzi kugira ngo dukuremwo inyigisho Imana yaduteguriye iciye kuri bo, kandi Imana nyene ishaka ko natwe tugendera mu buzima bwacu bwa misi yose, uno munsi mu vyo turimwo aho Imana yadushize, kubera ko ijambo ryayo ryamaho, ijambo ryayo rizokwama rifise agaciro. Murakoze.